byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka ibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana. Ntifu wihembuye, ihembura abantu bihanye. Ivyakozwe no mu gice gira gatatu uriya murongo wa 19 hariho ijambo ryerekana abo bantu bahembuka uko bameze. Handitse ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka ibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Haleluya, haleluya. Mika 6 umurongo w'8 tugiye dusome ibice nka bingahe duce dusenga. Mika 6 umurongo w'8. Ko yakweretse icizi cyari cyo ga yewe muntu, mbega hari ikindi uhora kugomba ko atari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe usute wicishije bugufi. Kugendana n'Imana. Umuntu wa kera mu gihe ca Mose, igihe Imana aribwiye abisirayeli ngo bave muri Egiputa bagende, Imana yerekanye ko imeze iti je ndi umuntu akaze, nitwojana mwebwe no batsinda mu nzira, reka ndabaho mu marayika. Mose ateka ahubwo nuko atavyutse, umumarayika akaze kugusumvya, uduhaye ni wakaze gusumvya wewe. Vyo gukundira vyoba vyiza twebwe tugumye ino hakuduha umumarayika. Kubera iki? Ni hehe mwigeze kubona umumarayika harira? Ntibikunda. Umumarayika mwiza polisi, kuko bamutumye acaza akagishira mu ngiro kuko ni umukozi. Kuri twebwe igomvye ibahindura imbehe z'umuriro, turahindurwa mu buryo bw'abamarayika ibahindura imiyaga n'imiyaga. Ati tukajana n'uwo muyaga uraduhonya, mugo tukajana na wewe uri Imana yigarura. Niba dushobora kujana kugendana n'Imana rero ni ibintu bitoroshe. Mugabo mikavuga ati ko yakweretse icizi cyari cyo ga yewe muntu, hari ikindi none uhora kugombako atari ukunda kugira imbabazi, gukora ibiroranye, kugendana n'Imana wicishije bugufi. Hariho umuntu ugendana n'Imana atazi uko Imana ingana nuko imeze. Imana iricisha bugufi, ihora ikora ibintu bikaze mu nyuma umuntu yayinaniye vyanse. Ega Imana iraciye bugufi. Hariho iterabwoba rero kubakizwa rishobora kubaho. Umuntu akibaza ngo ko ndi umuntu w'Imana nsenga ngo nyubaho kuraba ngo nimba yindi nkorera ngo itari harya ngo hira yewe baragusekeza kandi bona kandi ntihagire ikibagira wewe ukagenda umuntu wakebanye urigigwayo urigigwayo. Iraciye bugufi, igendana n'abantu, kugendana nayo. Imana igendana nabo, baragendana. Utamakazi twabanye ku Musaga yavanga ikanyaru ariko ari yarabaye ngagiye kirekire arasaza. Kahise kiwadandaza za nzoga bazita kanyanga, yazidandaza umutamakazi hama arakizwa. Akijijwe hariho undi mudamu atarakijijwe, inzoga zarakena mu misi yahera hakuno inzoga zakena nko ku Musaga bakazibura bakaza kuzirangura kwa Kayoko muri ville aha hari isoko nkuru ya kera agiye Bujumbura, bakaza kurangura ino abashobora n'amaguru akaduga cyangwa kaza fata bisi 5 yaramahera 8. Hanyuma rero uwo mutamakazi uwo mugore yaje kurangura inzoga ariko mutamakazi yaramaze kwihana, acarangura ikazi ya 2 ashira muri bisi. Burutse bisi rero
acabwira umutamakazi aterero ko tuja hamwe ndwazi ikaziya. Umutamakazi nta byinshi yari bwamenye byo mu vy'Imana, acarakira ikaziya y'uwo mugore adandaza izo nzoga arikorera. Baragenda bashitse muhira, wa mutamakazi nyene kudandaza inzoga ati ndakubwire rero ndavyiciza unkoreye ndi wogenda uko ndaguhe kamwe. Wa mutamakazi atumviriza, jewe nagutwaje kandi Imana agize neza, Imana izompezagira, kaba nagize nabi naho Imana izombabarira. Mugabo inzoga narihanye ntazoshobora kunywa. Uwo mutamakazi aramubwira ati none ndazi ico utinye ngo bobivuga bobimenya bakazoguhana, nukuri nkazogenda hari numwe n'amate sinzocira hasi nawe nzobarira. Atumviriza ivyo utazi rero, naho utobivuga umwe yambabarira nuko utamubona. Cewe arambona, turabona natwe nawe yambujije. Uwo mutamakazi natavyinshi yarazi ko Imana bagendana, naho atayibonesha amaso yo mu biro bari kumwe baragendana kandi biragoye. Subira mu Itanguriro murabe 5:22 aha turiko turaduga ngo tuje gusozera. Henoke amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300, ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Imisi yose Henoke yamaze yabaye imyaka 365, kandi Henoke yagendana n'Imana araheza ntiyabakiboneka kuko Imana imujanye. Amen. Bantu bagendana n'Imana ntibazogumino. Hoya, abantu bagendana n'Imana muri ivyo yavuze ngo mwishikiro ryacu sefi kuzimu ni mwijuri bwami. Paradiso y'abana b'Imana ni mwijuri bwami, ntiduhera tumanuka twebwe abantu bagendana n'Imana. Henoke mu myaka 360, mu myaka 300 ko batubari ubwa mbere ibiyo kuvyara abahungu n'abakobwa. Hanyuma agereka ku myaka 65 atakivyara, mugabo akijijwe atarakugwa mugakiza n'abana, abahungu abakazana, umugore arahagarara neza agendana n'Imana. Kandi hari abandi bantu niyagendana n'abantu, agendana n'Imana. Kandi ntiyari umwasi w'abantu, kuko uyu mwasi w'abantu ntiwoja mwijuru. Abantu yarabakunda, mugabo Yesu Imana Henoke yemera kugendana n'Imana, naho narongoye nzoguma ngendana n'Imana. Hari abantu bagira ubukwe bagaca bagwa, hataguye umugabo hakagwa umukenyezi canke bakagwa bose. Hari abantu binanata bakiri bato baronka abana bagaca bagwa, akagwishwa n'umukwe, akagwishwa n'umukazana, akagwishwa n'umuhungu wiwe, akagwishwa n'umukobwa wiwe canke n'imiryango. Mugabo Henoke ni yari ngumba, byabindi abantu bavanga urumva ngo naje nagira ikingoye ngo nogenda. Abo muratagira abana niba batafise ibimugoye ababifise nyene. Hari umukozi w'Imana twari kumwe umunsi mu Kiremba mu Kibenga, sindamuvuga, n'umuntu yakaratwigisha yari munongo, ariko aratwigisha acavuga ngo atangura kuvuga amagogo y'abantu ngo bafise abana, aradondagura amagogo y'abantu bafise abana, aragaruka aravuga n'amagogo batayafise. Jambere ukiri uwo mukozi w'Imana gituma ntamuvuze ntari hino, nihewe ate ntibwabundi rero sanze bya byo mu isi bigoye, twari mu Kibenga, ntibwabundi ufise abana afise amagogo nkarya, ariko yaramfashije Imana imuhezagire. Acambwira ngo paste, naho byose ari amagorwa bokugora ubafise umutima n'Imana iguhezagire, n'utagira ikimugoye ngo abagowe. Kugendana n'Imana. Henoke Imana iramushoboza, Imana iramujana, ntiyongera kuboneka kuko Imana yamujanye. Iyi nzira yaciyemwo niyo Eliya yaciyemwo, nivyo Yesu yaciyemwo, ariko akubise gutora ivyangombwa ikuzimu. Mugabo abandi bagiye uko n'ishengero rizoyonga mu kanyisase, kandi aho bazocana ngo kiza kari kazimvye kari nkenegwa. Haleluya!
gendana n'Imana. Yesu avuga ngo iki kubo byagendanye 2:2 ku butumwa bwanditswe na Luka. Tugire duheze dusenge. Igice ca 22 umurongo wa 28. Iyo umuntu bimushobokeye kugendana n'Imana, ni mwebwe mwamange nanje mu byo nageragejwe, kw'ibyo mwabishoboye nanje mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, ngo muze murire munywere ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzokwishara ku ntebe z'icubahiro mucira imanza imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Yesu nashimwe. Amen. Ni mwebwe mwamanye nanje, mwagendanye nanje, mutamparurutse abandi bamvuye ko. Murazi baba bigishwa rafise byari bihumbi n'ibihumbagiza, ariko arigisha iby'ubutumwa bwiza yuko ari we mutsima, yuko ari we maraso, utomurya ko canke atomunywako atogira ubugingo. Ngo barasubira inyuma namwe 70 baramuva inyuma. Ahindukiriye Petero amaze ati mbega mweho nimugomba kwigira batekaye, twe twarizeye tuje kwande, twasandara ufise amajambo y'ubugingo budashira, cyo gituma twahevye kuroba tugagukurikira. Haragiye kire ababarira. Tumviriza rero, ni mwebwe mwamanye nanje mu byo nageragejwe byose, nanje rero ndabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muze murire munywere ku meza yawe. Naho worira mu minwe kuko udafise agasahani muhira birashoboka, hari ofise n'agaplastiki. Naho burira ku gataburete humura, ibyo si kibazo, nucumure oya gumuko. Haraho twabikiwe, Yesu yagiye gutegura mu bwami kwa se, ubwo yabikiwe yarabutubikiye ngo tuzorira tuzonywera ku meza mu bwami kwa data, kandi duce tuba n'abacamanza bamwe naho tutize droit, tuzokwisanga turabacamanza, turabacamanza tubihawe n'uyo yaduhamagaye, tubihawe n'uwo tugendana. Ntidupfa kugenda umwe yabaje ngo none mupfa kugenda oyaye, egase mupfa kugenda nane vyago mutinya oyaye kuku uhorao arewa atoze gama mwema todo ingo mezi Yesu na wato jimbere, Yesu na watu ujimbere, weho ni itwoja nase. Ntidupfa kugenda, ntitugenza umutwe nk'uruyuzi oya, ntidupfa gufata urugendo nk'ikinyabwoya oya, tugiye tuzi twarahabariwe, twaravyemeye, twasanze ari ukuri. Yesu ashimwe. Twokora iki? Duheze mu cete ca 2 Pawulo yandikisha ngo Gikorinto, cete gira 2 Pawulo yandikisha ngo Gikorinto, nagomba gusoma igice c'indwi umurongo wa mbere, ariko igice ca 6 niho wovyumva. Mbere ko umurongo wa 16 uwo harimwo bimwe vyoba nk'urufatiro kuvyo ngiye kuvuga mu gice c'indwi umurongo wa mbere, ariko dore 6 umurongo wa 16 nitwohera hagati. Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana, kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima nk'uko Imana yavuze. Indirimbo ya Turongo yavuze ngo uwishinze ku byasezeranijwe iti nzogerera muri bo, aho n'amasezerano, nzogendera muri bo, nzogerera muri bo nukubana nabo, nzogendera muri bo nukugendana,
mba Imana yabo nabo baba abantu banje. Nuko rero muve hagati y'ababandi mubitandukanye kuri koragize kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira. Ayo n'amasezerano, kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora byose agize. Indwi umurongo wa mbere. Nuko bakundwa, ko dufise ibyo byasezeranywe, twiyuhagira ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kubabera tugushikishe kubaha Imana. Amen. Nagomba kuvuga kuri aya masezerano ahandwi ku murongo wa mbere ngo ko dufise ibyo byasezeranywe. Uwovuga ibyo atabanje guca hirya ngo akwereke ibyo twasezeraniwe. Imana izoba muri twebwe, izogendera muri twebwe. Imana idusaba ngo nitwitandukanye n'ikintu citwa ikibi cyose cyagihumanya, tuvyitandukanye ko na Imana ngo izoca zitwegere. Ahandi kivuga ngo nubwo wowe utakigira so, ivuga ngo nzobabera so. Naho wowe ushaje ugenda wunamye, ntivuze ngo muzombera abatamakazi n'abatama, si kwivuze. Muzombera abahungu n'abakobwa, kuko iby'imyaka ni byino. Hariya nta myaka iriyo, abantu bazoba basa, bazoba bangana. Uzoba dusumba ni Yesu gusa. Amen. Aca avuga rero ngo bakundwa, ko dufise ibyo byasezeranywe, twiyuhagire ubuhumane bw'umubiri n'ubw'umutima. Iyo umuntu yacotse atakubwira ngo Imana iraba imbere gusa, uramusomereye umurongo uti hari ubuhumane bw'umubiri. Mwiyuhagire ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kubabera tugushikishe kubaha Imana. Imana niduhezagire.